turabahaye ikaze mwese rero mwiyumve iki gihugu c'amata n'ubuki ni igihugu kiriko kirisanasana kugira ngo gihaguruke hanyuma gishike ku Burundi bwifashe mu 2040 buteye imbere mu 2060. Iri koraniro nkesha bwenge ryateguwe rero mu ntumbero yo guhanahana ivyumviro, kwigishanya inzira zirashe zo kubyaza umusaruro amahoro twarose amaraso abanje guseseka. Bagumya banga umwe wese mwari ngaha amenye yuko ari urugendo twebwe nka Afrika tuza kugenda nk'abarundi dufise n'amahigwe yuko umugabane wacu ni gucacu dufise ugwaruka hafi ibice 70% ari ugwaruka rushobora guca ruhindura ibintu tugiye ku kivi twese. Twisunze rero icivugo uyu mwaka twisunze icivugo cyo giti uruhara rw'ugwaruka mu kubaka Afrika iteye imbere, uruhara rw'imbonera kure mwishigwa mu ngiro ry'imbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu iteye imbere mu 2060. Turifuza ko zinagwaruka wese cyane cyane urikiye mugamba CNDD-FDD azirikana ko afise uruhara rwo kubaka Burundi bwifashe kandi buteye imbere. Iyo nibona ibihugu byo ku mugabane nabivuze tuviri hasi rimwe tugahindura ingendo turashaka gushaka kwiterambere kuko byose biriho. Ntidukangwe nabo ko bateye imbere. Hari abateye imbere badashobora gusigura ingene bateye imbere. Hari abateye imbere kubera bakoresheje basogokuru bacu ku buntu mu myaka amajana barabakoresha batabahemba, ubu bavuga ko bateye imbere kandi bakoresheje abantu batabahemba. Hari abateye imbere batwigamba kubera baje kutwiba ubutunzi bwacu muri cya gihe cy'ubukoroni. Murumva rero reka twebwe twiyemere duhaguruke turafise inguvu hanyuma duhinduke twiteze imbere ibihugu byacu. Iyi myaka tuvuga 2040 mbonera kure mwese gwaruka bwo muri Afrika mwe mutwara ibihugu. Tuko turagira umushinge rero mwiza kugira ngo muzogerekeranye ibindi mu nyuma. Cyo gituma tubasabye ko atawosamara. Turumva hirya no hino abantu bapfira mu bugaragwa ariko baragenda iburaya, bapfira mu nzuzi kandi basize ibintu iwabo. Tuzaga tuba mpembero rero kwipange. Ibi bikorwa bitanguje umunsi ngo hana vyiyumviro. Dushimire abahinga bemeye kuza kudufata mu mugongo kudufasha. Turabashimiye. Turazi yuko intererano zanyu n'iz'abahinga zizokubaka ugwaruka rushasha rufise imbono iyo ruja kugira ngo ijo nabo bashikana ibihugu byacu kwiterambere. Nta byinshi nza kuvuga uretse ko dushimira leta yacu mu korohereza ugwaruka, haba mu kubarosa inyigisho, haba mu kuboroheza mu kuronka imitahe biciye muri banki y'ugwaruka, biciye muri wa payeji. Ku mwaka arabihinwa kugira turabe ugwaruka gwiyumviye imigambi yoteza imbere igihugu, abarushije abandi bakaronka gashima. N'uyu mwaka turashima ko ivyo bikorwa byagenze neza. Mbere nagomba sabe abarongo imuhari mbonera kure bazi kuraba nka batanu ba mbere bazobaza nejo kugira ngo bavuge ivyo bakoze uyu mwaka byatumye baronka agashimwe. Uri mitiro ukimbura ingonera capa kazi kurama ko mu mpuzu byose birashoboka. Wiyemeye byose birashoboka. Umwasi wa mbere w'umuntu n'ubwoba. Abantu benshi baranka kwiyemera ngo bakore bagatinya. Mugabo umunsi bose bahagurutse bati tuje ku kivi iyo bizotera imbere. Nico gituma dusaba mwe gugwaruka mwaje mumva muhingo idunyana nya Afrika gukura amaboko mu mpuzu. Ibihenda cyangwa ibihenda byo bahendesha sibiki. Mugabo utarose wa mutima wo gushishoza urajegera.
kandi iyo hagize ikiba kugwaruka ku mwaka wose ubona ingaruka zabyo inyuma y'imyaka 10-15. Cyo gituma ari uko twari tukaraba ibidusamaza byose tukabishira ku meza, kuko ibihugu ni iby'iwacu. Ndangize rero ndabifurize kuroranirwa, ndabifurize yuko ikoraniro ryoba igiteka, muhanana ibyumviro, twiyubake, twubake Afrika yacu, twubake Burundi bwacu, umwe wese agira icyo aterereye, kanyamuneza mu gihugu, abantu bari ku kivi, dushimira imbonerakure. Mu minsi yahera mwarumvise yuko imbonerakure zama mu majambo, zama mu majwi, zivugo rya nino ngo nimbi. Batumire mwese, bagumya bahanga mwese, imbonerakure muri ngaha. Umuntu arirabiwe, imbonerakure n'abana bacu, turabarera dukurikije iragi twasigiwe na sokuru wacu, ati umwe wese ategure ubuzomusubirira. Abavuga rero bazovuga, kandi baravuze ngira ngo nuko bari mukuruha. Twige ugwaruka rwacu rw'imbonerakure, turarutegura neza, twaragwigishije, tumaze kwigisha imbonerakure zirenga 80, kandi turabona yuko inyigisho twabahaye zabafashije mu kwipanga no guhinduka. None bariko barahindura ibintu, bari ku kivi. Ikomine yose ugiyemwo barakubwira imigambi bariko bararangura, barakubwira uburyo bafise niyo bifuza kuja. Tubashimire, dukebura nabo bagomba kudutwara abana bacu. Iyo umubiri umuntu agutuka hanyuma akaza kukubwira ngo gumuka, aheje gutuka, sinzi ko mwavyumvise. Igihe bahora badutuka ngira muhora mumva uburyo bavuga. Tube umuco, tube imfura bene wacu batoye. Muzobona ku munsi wa gatandatu imbonerakure imbere, ibiswi by'inkoni inyuma, kuko nabyo niyo bija, turabisanya, turipanga neza. Tubashimire rero iryo teka mwitera.